Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro kijanye n'amagara y'abantu aho tubayagira ibijanye no gucandaga. Gucandaga abavyeyi n'ibibondo ni igikorwa ca leta gikorwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubicishije mu mugambi wo gucandaga wagutse PEV canke Programme élargie de vaccination mu gifaransa. Mu karere k'ubumanuko ahahoze ari mu gisagara ca Bujumbura, igikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo kigenda neza kandi kiritabirwa n'abavyeyi batari bake nk'uko twavyiboneye tuhashitse. Umwe mu bavyeyi twasanze kw'ivuriro ritoya rya leta ryo mu Kanyosha benshi batazira kuri ADRA, ni kuri Centre de Santé yo mu Kanyosha, yatubwiye yuko yazanye umwana wiwe kumucandagisha mu ntumbero yuko umwana wiwe yogira amagara meza. Tuje gucandagisha umwana, tuza gucandagisha umwana wacu kugira ngo agire amagara meza. Ku bavyeyi kumbure takamaro babibona mu gucandagisha abana, mwo babwira ati mubabwira akajambo mubabwira iki? Bababwira ko bovyitwararika gucandagisha abana kugira ngo bagire amagara meza. Umwana adacandazwe hariho ingwara usanga zica ziraduka mu gihe atamucandagishije. Havyarimana Joseline ni umuforoma akora kuri Centre de Santé do Kanyosha, twasanze ariko aracandaga ibibondo. Yatubwiye ko igikorwa cyo gucandaga ibibondo n'abavyeyi muri iyo zone ya Kanyosha ngo citabirirwa n'abavyeyi batari bake. Mbere akavuga yuko bigenda neza kuko ngo ibikenewe vyose barabifise. Ku munsi turashobora kwakira nk'abavyeyi barenga ijana na mirongo ibiri. Twakira ukwezi n'inusu, amezi abiri n'inusu, n'atatu n'inusu, kuwa kabiri no kuwa gatatu. Hama kuwa gatanu tukakira amezi 9, umwaka n'inusu n'utubebe tukivura. Abibungenze ntitubakira uno munsi. Tubakira kuwa mbere no kuwa kane. Mwibaza ko abavyeyi bose baza caye kumbure hari abica amatwi? Hari abica amatwi mugabo turagerageza kubarondera. Turafise abaremesha kiyago baca baja kubarondera mu mihana bakabatuzanira. Mbega ko mbona hari abo mucandaga ku kuboko, abandi ku kuguru, abandi utuma, bitandukaniye he? Amezi 9 tubaha amama, tukabatera n'urushinge rumwe rw'agasama. Hama umwaka n'inusu tubatera inshinge zibiri. Urw'agasama n'urwo kubakingira. Ibigoga za tetanus na mugiga, urushinge ruba rugira 4 kuri zimwe babarose ubwa mbere, ku kwezi n'inusu n'abiri n'inusu n'atatu n'inusu. Umwana kuva kivuka kugira ngo aheze incanco abacandazwe kangahe? Abaje akivuka n'izo kwezi n'inusu abiri n'inusu, amezi 9 no ku mwaka n'inusu abaje 5. Muri ako karere nyene k'ubumanuko ahahoze ari mu gisagara ca Bujumbura, igikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo kirakogwa kandi kw'ivuriro ritoye rya leta Centre de Santé do Musaga, ni muri zone Musaga. Esperance Ndayininahaze, umuforoma akora kuri Centre de Santé do Musaga, twasanze ariko aracandaga ibibondo, yatubwiye ingene ico gikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo kigenda kuri iyo Centre de Santé yo ku Musaga. Kuwa mbere no kuwa gatanu turacandaga abana bakivutse n'abana b'amezi 9 n'abana b'umwaka n'inusu n'abana b'amezi 6. Ariko ab'amezi 6 tubakira imisi yose kiretse kuwa gatandatu no kuwa mungu. Incanco zirahari, vyifashe gute? Incanco zirahari. Ariko bishitse hariho imisi ducandagira ko kubera ubwishi bwabo turafasha imigwi, tugira imigwi nk'ibiri, kuwa mbere no kuwa gatanu tugacandaga, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane tugacandaga abandi. Iyo bishitse rero nk'umwana yacandagwa kuwa kabiri akaza kuwa mbere, ubu birumvikana ko tasubira inyuma vaccine yiwe, baza kuri kumarande tuba twabahaye. Ubundi amavaccine arahara arakwiye kare. Aho kuri Centre de Santé yo ku Musaga icibonekeza nuko hariho abavyeyi bahamara umwanya munini cane. Ivyo navyo bigaterwa nuko abavyeyi bitura Centre de Santé yo ku Musaga baza ku bwinshi, bakaza ari benshi cane,
bigatuma rero bahamara umwanya munini, hakaba mbere hariho n'abahirirwa nk'uko twashoboye kubibona. Abaje kutwitura bararuhira ngaha bakahateba bakamara umwanya munini ngaha, ugasanga batashe bateba kubera usanga aha dukorera imirimo ugasanga uriko urahakorera uri nka wenyine cyangwa tukaba babiri mugabo ugasanga ubwinshi bwabo baratubanye benshi ukaca usanga baratevye gutaha. Ivuriro ryitabwa n'abantu benshi vuba, bararyita hano busanze bakinjiye kare ntibaronka naho bicara. Mirore Jacqueline arongoye Centre de Santé de Musaga amenyesha yuko igikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo kuri iryo vuriro aramutswa kigenda neza cyane. Iri vuriro rito rya Musaga rirakira abana baje gucandagwa kandi tubikora imisi yose y'akazi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Mugabo kubera incanco ziba ari nyinshi dushobora usanga hari uwiheze tukazivangavanga, twaratandukanije incanco. Ni ukuvuga nk'ubu ku munsi wa mbere twakira abana bakivuka bafise amezi 9 n'abafise umwaka n'inusu. Hanyuma ku munsi wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane twakira abana bafise ukwezi n'inusu, 2 n'inusu na 3 n'inusu. Hanyuma ku wa gatanu tugasubira tukakira abana bakivuka abafise amezi 9 n'abafise umwaka n'inusu. Twasanze tutacandaza imisi yose hariho abo usanga batitabira incanco, kandi kuri uwo mwanya tubona batwitaba. Hanyuma mu gatondo turashika tukabaha inyigisho ku bijanye n'incanco, hanyuma tugaza tugasha tutegura ibikoresho tugasha tubakira. Turakora kuva 9:30 gushika 9:30. Mugabo abana kenshi isaha y'indwi baba baheze gucandaga. Incanco dutanga ngaha mu gisagara ca Bujumbura zose turazitanga. Ubu hariho ubwo tuguma tubigisha ruriko rurinjiramo rwatanguye, hari intara za ruguru zo kuja mu rucanco rwa malaria rukinga malaria, ngaha ntiturarutangura. Mugabo turiko turatanga inyigisho turabwira kugira ruzogere kuza bamaze kurumenya. Naho biruko Mirore Jacqueline aramutswa Centre de Santé de Musaga aranashikiriza ibitaborohera muri ico gikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo. Intambamyi zishika nuko inyigisho benshi bataza barazumva bose agiye baza batevye, ugasanga inyigisho zarenganye. Hama intambamyi nuko nyene uko usanga incanco batazimaririye bose, hariho abatabandanya baza, arico gituma dutuma baremesha kiyago. Yego hariho rero abo bataronka kumva zuko basanga barimutse, nkumbura hari igihe baba baragiye ahandi ntitubimenye. Twariko turavuga iyo tuje turababwira uzokwimuka arazosha ngaho umunsi umwe atubwira ati nagiye handi incanco naratubandanije, ntitumushire mu bahevye incanco kandi yarazibandanije. Naho usanga tubashitsemo kandi kumbure nabo bariko barazibandanya iyo bimukiye. Muganga Ndayishimiye Oscar aramutswa akarere k'ubuvuzi ko mu bumanuko bwahoze ari mu gisagara ca Bujumbura, amenyesha yuko muri ako karere arongoye igikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo kigenda neza cyane, naho kubwiwe intambamyi zozo zitabuze. Hariho intambamyi kandi isi ni intambamyi nyene usanga muri kano karere k'ubuvuzi ni hose, aho usanga novuga usanga nk'abantu batagira adresse iri fixe umuntu murondera ko. Rero umuntu nka uko dusanzwe tubakurikirana, umuvyeyi arashobora kuza gucandagisha ikibondo canke we nyene afise imbanyi yicandagisha, hanyuma agahindura adresse ugasanga yarimutse, ugasanga rero mu rutonde rwabo tuba dufise twategerezwa gukurikirana mu ncanco harabayeho amarotare bivanye nuko abantu bavuye muri kano karere bimukira ahandi. Ni nk'ivyo, ariko ibindi uretse ico ibindi bigenda neza. Turafise abaganga basanzwe bakurikirana abavyeyi n'abaremesha kiyago badufasha guhimiriza mu kibano
kugira banabibutse ko hageze ko bategwa urundi rucanco canke banaraba yuko incanco ziba zarakwiye haba ku bavyeyi no ku bibondo. Ikiboneka coco uretse izo ntambamye nababwiye nuko baravyitabira ku rugero rushimishije. Bajya baremesha kiyaga aho twita ba agents de santé communautaire nibo bashika muri communauté kugira ngo bahimirize bababwire ni n'akamaro ko kwicandagisha canke ko gucandagisha ibibondo vyabo. Ivyo rero ni igikorwa ca buri munsi, kandi uretse ko kare wasanga bamwe bafise ibihuha bibatuma batitabira izo ncanco, kugeza uno munsi ivyo bihuha twaragerageje kubikura mu mitwe yabo, kandi by'ukuri turabona yuko intambwe ni ndende. Barumva baratahura umugambi yuko bategerezwa kwicandagisha no gucandagisha ibibondo vyabo, kuko ari inyungu z'amagara yabo, ari no ku nyungu z'igihugu muri rusange. Ntawovuga igikorwa cyo gucandaga ingene kiriko kiragenda atavuze uruhara ntangere rufise abajejwe intwaro. Habonimana Moise arongoye zone Kanyosha aremeza ko uruhara rw'abarongoye abandi mu ntwaro ari ntangere mu gikorwa cyo gucandaga abavyeyi n'ibibondo. Twebwe abajeje intwaro turafise uruhara rukomeye cyane muri ico gikorwa, kuko abaganga ntiboshobora kubikorera mu mavuriro hama ngo bongere bagaruke bakubikore muri communauté. Twebwe rero nk'abajeje intwaro turagira uruhara rukomeye cyane. Uruhara rwa mbere rwacu ruba mu gisata cashizweho na leta bita comité de santé, bagita mu mfunya nikoza. Ico gisata rero nico kitubera twebwe abene igihugu na administration, kikatubera ikiraro hagati y'abene igihugu n'ivuriro. No kuvuga ko rero igihe ivuriro bagifuza kumenya abavyeyi bibungenze canke abana bacandagwa, rirungikanye ubutumwa abo bantu bita comité bagizwe na comité de santé, nibo baheza bakaberekera ivuriro n'abene igihugu. Muri ico gihe rero twebwe abajeje intwaro turashobora gukora ubwa mbere amakoraniro rusange mu kubikora, aho tukaba twatumiye abajejwe amagara y'abantu. Ico gihe barashobora gusigura muri rusange ibijanye no gucandagisha abana canke abavyeyi bibungenze. Ikindi gikorwa kigira kabiri, twebwe abene igihugu dufatiye kuri urwo rwego rwa comité de santé nyene, ruragenda rukashika mu ivuriro. Hariho amaseanse bakora igihe abantu baba baje kwivuza muri rusange, bagatanga inyigisho zifatiye kuri ivyo bijanye no gucandagisha ibibondo canke abavyeyi bibungenze, ari navyo bituma abavyeyi bagira amagara meza. Eklezia Gatolika iritwararika amagara y'abantu, harimwo mbere gucandaga abavyeyi n'ibibondo. Ivyo bivugwa na padiri mukuru wa Paroisse Kanyosha Ferdinand Nduwimana. Vyerekeye gucandaga twobishira umugwi wagutse ukwitwararika amagara y'abantu. Eklezia rero irafasha cyane muri ico gisata, irafise amavuriro atari make, twakira abo bavyeyi, twakira abo bana. Aha mu Kanyosha turafise ivuriro ry'ababikira ryakira abo bana, karonka ibicanco zitandukanye zakira abavyeyi. Ariko kubituraba cyane cyane nuko duha dutegura inyigisho. Ubwa mbere duhereye ku bageni. Abageni mu nyigisho zabo harimwo ukwitegurira kurondoka, kuronka ibibondo, hanyuma hakaba inyigisho yerekeye ingene bafata umwana tukabigisha yuko ari ingabire y'Imana, tangwa n'Imana, ari ingabire rero bwiza kwitwararikwa, kuko mu Kirundi babivuga ko umwana ariko atabona bose. Hanyuma abo bana rero mu kwitwararika indero yabo ko rero dushimikira, uko tuba tugategura kazoza k'igihugu, kazoza k'Eklezia. Umuntu y'uwo mwana rero ntidusiga inyuma uruhara rwo gucandagisha umwana, kuko umwana ashobora kugira amagara meza, ntashobora kuzokura ngo abikire umara mu gihugu no mu muryango iyo atarose amagara meza. Ayo magara meza nayo arafatiye no kuko baronka urucanco uko incanco zategekanijwe. Gucandaga abavyeyi n'ibibondo ni gikorwa ku mavuriro yose ya leta n'amavuriro amwe y'abigenga iminsi yose y'imirimo
kikaba ari igikorwa kirangurwa mu Burundi bwose. Reka ndabashimire nongeye ndabifurize ibihe vyiza naho ubutaha.